Films, good news films, double favor without limits. Intango kigira ni hereso Intango kigira ni hereso Intango kigira ni hereso Intango kigira ni hereso Intango irakoye Intango irakoye Intango irakoye usengere Intango irakoye Intango irakoye Intango irakoye uitondere Pastor, jenda keneye kumenya ikintu cishije hagati yawe na Pamela. Kuko Pamela araboneka yuko afise ikintu yishimira iki yamari karantera kubwoba anjugumiza misi yose. Era ubwa mbere yambwiye ngo yombwira ikintu ngo hamwe nca numva iminzerere mu mutwe nkazungurirwa n'imiduga ikangonga. None ubu naho ndabira ibintu bibaye turi kumwe mu maso yawe nawe uri kurabibona. Basa ndakwinginze ntutumengerera kure mu mubiri. Je umbwize ukuri ibintu uko bimeze. Ubimbarire ubimbwire. Sheri nafuye gushika. Aho nyine umwe mu Imana aranyereka. Amaze kunyereka oh Jesus. Ndabona Pamela agiye gukora ibintu bitameze neza. Kandi byarangiye aruko nyine ngira ngo wabonye kuratangura kuduja amajwi adafashe ariko twege nk'abakozi b'Imana twasizwe amavuta umuntu twa twamubonye kera ndakunda Imana yanje oh Jesus wakoze kunyereka Pamela sheri ivyabaye byose umbe ko kwari gukingira kuko Pamela namaze kubona amashetani we yadutse kuko wewe hajya wari gukubita ibidaje ukumva bibaye ariko jewe nagerageje gukora nk'umukozi w'Imana ndakureka ipera kuko iguma hajya hari ingora zari kwaduka muri urya rugo akandi kantu ngenda kwereke ko naguko yatamuvugira ko Pamela amashetani yiwe namaze kuyerekwa Mana yanje Imana iradukunda sheri nani amaze kumwerekwa iyo iya gukubita ikidaje urabona ifresher ufise sheri nta tashe ni mufise ukacuva yufise tashe ariko nabandi umukozi w'Imana koko yerekwa biriko biraba nawe wibwirize nawe vraiment nk'umugabo wagukunda ko mpasteri wibaza ico kintu nuvuze ko ari mu ntama zawe Mana usenga usaba Imana izo ntama uziragire neza ntaba ari izuja ari izubaga kandi umusaza arasala agashika ku ijambo ni kubera iki yavuze yuko agomba sesa gafu hanyuma wowe ugacuza ukamfata akaboko ukayomboka unyomboka nusokana ukamenga wanyagiwe uri umuntu w'umushinga naye pastori muzima bishop intama ikamwirukako ivyo bintu nibiki Chinda kubwija mukuri pastor ndakeneye kumenya ukuriyo Chinda kumenya ukuri kose ubimbwire neza ubishirire ngaha kandi niduteka ngo bishe kuri uno munsi byose ndashaka kubimenya madame umveza ndakubwira ikintu kimwe ndabona ko utangwe kumera nka Pamela nimba nawe diamond zamwe na Pamela zabadugira imwe reka ndakubise umamaro kandi okay ndagiye kujya ugiye kujya
nukuri nturyama nukuri ko Imana uyu munsi ntituryama byinshi nshobora kubyemera gucengwa amadayimoni je nawe bugiwoza yerekwa neza ntiyobona uyagwaye wariwe gute intama ishobora gukinagiza bishop muzima yasizwe amavuta ikamukinagiza kaburi jambo Mana yo mwijuru uzi nabare umva nkubwire wa mukobwa we urugo wamaze kurushika rero je canzanye ngahane kimwe Pame narambiwe kuguma ndakurereye abana kandi uhari meme oya nukoze urabizi neza umugabo wanje ntubanye neza ibazirira amenye ko mfise abana narabimuhishije neza neza yo Sara kuko ingorane nagize naramuhishije vyerekeye ubuzima bwanje umbwira amafaranga yose ushaka ndayagoye ariko mbikira ibanga Pamela wowe wakuroze ntiyakaravye umaze gusohoka mu ngo zingahe aha ko ari waratomboye ukaronka umugabo atekereje nk'intama ntiwore kubwo busazi bwawe ukubaka umugore atekereje arusha amafaranga umugabo wamubonye sha ayo mafaranga reka gusaza wayaronse utarushe ariko gusohoka mu ngo zibiri kandi ndazi neza ko nabajya abagabo mwabana atanumwe wigeze ukundamo ahubwo warabe ico bafise kugira ni mwabana muze mushwane hama muhane divorce mugabure gusa Pame iyo business yawe ntinyaye pe reka jewe ngende ariko nibaza ivyo nakubwiye ko wavyumvise abana ndabakuzanira mu minsi mike usengera intango y'ivyukora uko intango mbiza n'amaherezo mabi intango intango uyisengere intango uyisengere Keria mukobwa mwiza. Keria zuba ryo mu museso. Eka ko gusa nk'amazi yo kwiteke. Maze imisi ndakwitegereza Keria. Amaso yanje akabaza umutima. Mbega uyu mukobwa yuzuye uburanga. Umuvuze kwiki? Umutima nawe ukishura amaso. Ni imfura mu bandi bakobwa bose. Numwe wo kurata ugaca bukira. Uyu mwara atemba itoto noreka kugira ico namuvuze ko gute. Keria, uri imfura mu bandi bakobwa. Umutima wanje ntiworoha kubikubwira.
naragenza amahanga subira ndazunguruka nagenda kubwira yuko nafukamishije amavi y'umutima ntigeze mfukamisha amavi y'umubiri kuko ngo ndakubwire ko ndagukunda Keri ivyo ndiko ndakubwira umenye ko arakari ku mutima ariko gasesekara ku munwa Keri ndagukunda vyimbitse ndagukunda vyimva mutima ndagukunda urukundo atawe ningeze ndarura kuri nosi y'abazima Keri ico ngusavye ni kimwe nuko mpa amahirwe yo kugukunda nkagukundwa kaza ijoro n'umurango nkagukundwa kaza ugaca bukira kuko abamikazi nkawe nta kindi bamerita atari urukundo eka koko nko gufatwa nk'abamikazi nagandangize ndakubwira Keri kandi unavyumve uri umwamikazi w'umutima wa Titi. Titi urakoze cyane ku majambo meza umbwiye ariko reka ndakwibutse yuko ndakubaha cyane ndetse ndagufata nk'umusaza wanje ivyo bintu rero byo gukundana ntibishoboka. Keri, je ne suis pas ton frère. Je ne suis pas ton frère. Sindi musaza wawe. Singomba kukwihutisha n'undi abigusubiriyemo. Ndaguhaye umwanya. Take your time. Uvyumvireko. Uzomenyesho ejo. Keri, guhitamo kwawe kwiza no kumbwira ego. Hanyuma nanje nka Titi nkatangura igikorwa cyo gukundwa kaza no kugukunda kuko abantu nkamwe n'ubundi abisubiriyemo umerita urukundo. Turasubira. usengera intango yubuzima kw'intango mbi n'amahitamwo mabi usengera intango. Keria amahirwe azana imwe mu buzima. Titi niwe muganga ashobora kukuvura vya bikomere vyose ufise. Please mbabarira umwemere kubwine zacu twese. Intango uyisengere intango 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 uyisengere. Ariko vrema ukusukuronderana teresi ndawukeneye muri nonzo. Ariko madame kubera kuri umunyamahane none nk'ubu akugize iki? Reka tuje muri chambre kugira ngo dushobore kuganira. Teri wihangane mwana wa mama ndagarutse. Ariko gato niwe nzo kugira gushika ryari. Narakuje mwene wanyu ariko niwumva ubu mukwego nzanira mu nje yanje. Pamela ibi bintu uri kurakora nibiki? Teri ni mwene mama n'amaraso yanje kandi niwe nshuti mfise. Kubona ndamuzana mu rugo ukaduka umutuka umwirukana bino bintu biguhera he? Kwirukana Teri
canke kumuburira isoni nico kimwe no kubikorera jewe. Ikindi naco mupfiki ko atacura kugize ariko ko bimara amaje bica biboneka ko umengo n'umugabo niryo umugabo adafise ijambo mu rugo. Ivyo bintu bibaza ko ari umugabo numwe binezererwa kwinosi. Isoni n'uyikoza ko niwe mbwirira n'uvyumve. Sinakuje mwene wanyu ariko kumukurura uzanira mu nzu. Iki naco ndakubaze. Ubakanye na jewe cyangwa ubakanye na mwene wanyu? Reka muhereke. Pamela. Ndabona ko tumva. Igisigaye no kumena ko amazi ashushe. Hamwe tuzashobora kwibuka n'inziriza ngahana. Wa mugore we ubwo bushira soni uzobukorera Tony. Ntucyo wibaza ko wobikorera abagabo bose. Na Tony nawe nuko wamushize mu icupa. Umva reka nigendere. Ibize nabi uyimifu. Ngwiki? Reka ndamubwire ko nyene. Kuko nawe uzi natanze ugenda muronke. Kandi ikindi naco nuzose kutwinjira mu buzima. Amafaranga nahaye pasteur urayazi. Wowe urayazi. Ubu twari haye ijambo shaho. Umugore afise inoti, afise akazi, afise icubahiro. Nagifatwa nk'umwe wa kera wo gusoroma, guteka no gusasa. Yes, nakupasha utajua hujui. Uyu kwahukana na kilimo kuachana hatuachani. Ila kuteseka bado ndo game linaanza. Mke wangu, naomba unielezee vizuri. Ulikuja kwenye maisha yangu kufanya nini? Kiufupi, nimesikia kila kitu ulichokuwa unaongea. Ngwaje kuntesha umutwe. Umva nkubwire rero n'ivyaba biri uko. Reka twahukane. Umwe wese agenda ukwiwe. Hamabeho amahoro. Je nawe tu divorce. Ibyo bintu byikura mu mutwe. Wowe umugabo wanje. Niyo hitamo ko ushaka. Uzabaho mu mahoro. Yesu ashimwe ko watevye. Ubwo ntidapfa ducirwa muri ya masengesho. Sawa. Ça va? Neza. Keri, kw'ivyo nagutumye kubisaba nagusavye utigeze umpa inyishu cyagenze gute? Narindiriye amaso ahera mu nzira
Titi, you are so handsome, romantic, ndetse ufise amajambo meza ku buryo umukobwa ari we wese yo kumva akakunzwe. Ariko izo sizo karite zubaka urugo. Ibintu nyamukuru vyubaka nukuri. Kuko ikitubakiye kukuri cyose gisenyuka n'ingoga. Ukuri niyo ntango nziza muri byose. Icya kabiri ni ukwihangana. Kuko mu rugo iyo hatabaye kwihanganirana biba bigoye. Titi, nutagira inka arabona aho zitaha. Nkubaze, we ntiwubatse? Sa? Ikindi naco, nta bana babiri ufise wabyaranye na Arida. Jewe Titi abana babiri, jewe Titi ndubatse, jewe Titi mfise umugore ngo yitwa Arida. Tony, ndashaka kugufasha ikibazo cyawe n'umugore wawe kive mu nzira. Ariko nimba ushaka kugumana nawe, okay, ubwo wemera wote umuriro wacaniwe na pasiteri wawe. Ubu uriyemera neza kuguma mu gasho wenyene wishyizemo kugira ngo abantu bagutwenga tubadifurishije. Ariko amahitamwo na yawe. Ushatse wobireka ukavana kijya gikoko hamukitegereje. Terry, urugo rufise insobanuro iremereye cyane kurusha uko abantu bavyibaza. Pamela, twakoze mariage légal, état civil na mariage religieuse. Nico gihe ntiwibaze yuko ari ibintu vyoroshe. Narijya Pamela ubwiwe uzi yuko yararengwa yuko adashobora kwemera ko dutandukana, atoma divorce. Ikigira kabiri naco, bino bintu byo dushwanira mu rugo twe na Pamela ntabwo ari ibintu twoja gupresent imbere y'amategeko ngo tuvuge ngo ni cause ya divorce. Imbere y'amategeko simvi yari yo yose yemegwa ko yoshobora kubatandukanya. Ntiwibaze rero ngo biroroshe. Hanyuma kukibi ujya mu pastori yankoreye, Imana imurabe kuko Imana irahora ihoze. Ndakubaza, pasiteri arazi ko tuvukana? Akumenye pasiteri afise umwanya wo kwitaho imiryango y'abantu. Ujya n'umunyamadiri yibereye ngaho, akazi kiwe ari muri business. Ikibabaje nuko twabaye n'umuntu ari muri business tuzi ngo n'umuntu ariko adufasha mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Okay, umva rero ngiye kuza gusengera mu rusengero wanyu. Ntihagire umuntu n'umwe uzokwigera ugira ngo duvukana. Icyizere gihari nuko Pamela aheruka mu rusengero igiye mwaragana. Bisobanutse ko ata muntu n'umwe azobanze. Hama ikibugu uzoca ukindekera. Ndakwiye gukunda ikibazo kizova mu nzira. Okay, handsome boy. Mubaze, ushaka ko Keria aba deuxième biro cyangwa ushaka ko Keria aza umukobwa wo kwikurira ko stress? Keria, ndabona ko wangize ko amatohoza kwi siko rindira ugiye kubibona. Muco, kubera ko umuhemu bigeze hiyo. Kubera iki uri umuhemu bigeze hiyo ga Muco? Wowe se nakubwiye ko ibintu vyanje na Arida n'abana uzobigira ibanga, wagiye kubimubwirira iki? Ndakubaza, wagiye kubimubwirira iki? Sa? Ngiyo? Titi, nukuri kw'Imana je nta musi numwe turavugana ibintu vyawe na Keria. Nukuri kw'Imana. Ahubwo mfise ikibazo, yabikuye hehe? Yabimenye gute? Muco, wowe harabuze ivyo navuga vyo wawe. Ujya arerekwa ibintu vyanje na Arida, ujya bikuye ko atawundi muntu numwe mona muri inzu azi ivyo wanje atari wewe. Nukuri ivyo bintu ntavyo nzi. Ntabyo uzi gute?
havyuzi gute? narabimenye. iyo ntango ibyiza sengera intango yubuzima kw'intango mbi n'amahitamwo mabi sengera intango y'ivyo ukora. G and Films, good news films, double favor without limits.